Mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of them all? Of course, it's me. Now obviously I don't make a makeup gatoy, but who cares? Ladies and gentlemen, wesh la street! Welcome back mu kiganiro cyanyu cya Mon Carnet D'adresse. Nkuko mubizi ni ikiganiro mushikirizwa na Bunje na magazine kibafasha kumenya ama adresse mushoboriramo ama shopping pour tous vos produits, vos services ndose mukeneye kugura haba nga mu gisagara canke n'ahandi hose kw'isi. Uyu munsi twabazaniye des sujets les plus importants ndakuzi cyane kuvuga muri industry ya fashion na beauty. Hariho igisata ca cosmétique na maquillage muri kino gihe kuko berekana yuko ari byo biko biratanga ama statistique ashimishije mu kuduza ekonomi y'ibihugu cyane cyane ama pays développés. Uyu munsi rero nimwe twagendeye umumaquilleuse, the best makeup artist in town, akaba atari wundi ni Peace Kayashafa. Mwitege kumenya vyinshi kuri we. On micro like always, it's your girl Mauricia. Karibu muri Mon Carnet D'adresse. Nitwa Naisha Peace Arlive. Hama izina ry'akazi nashanze kuri Peace Kayane. Peace Kayane. By the way, n'akantu ka bien. Karatesa, it's quite different. Otubwira gatanguye gute Peace Kayane, Peace Kayane, yakuje mu gute, yatanguye gute, zari meze gute? Natanguye muri 2018, kandi 2018 ni bwatora n'igezina kubera natanguye mu buryo bwa nabi kubisanzwe. Sinatanguye mfise studio hano nkorera, natanguye nsanga musanze abantu aho baba bari bakahamagara pa telefone kugira abantu batangure kumenya. Ndibuka naregeranije abakobwa b'abagenzi banje, ndabamakiya, maze kubamakiya mu dukoresho duke nari naguze, canda tanga amafoto banafasha kuzipublia ku ma statut, ku ma Facebook, buke bw'abantu baratangura baramenya Peace Kayane. Turuka kubona muri evenement ya Brahodi muri launch ya Primus Black, aho twakubonye umakiya abanyamideli, turabona nyene ama makeup tumenyereye ama tribal African makeup ku bagabo no ku bakobwa byari bimeze neza. Ama inspiration yakuye hehe? Witeguriye gute un événement aussi grand byari bimeze gute? Kuri jewe nabyakiriye neza cyane ko yari kari n'akaryo kandi ko guswa kandi kumenyekanisha Peace Kayane n'umugwi ugize Peace Kayane kwa turi team. Ntabwo nkora ndi jenyine, n'abana bamanyikiye bari benshi, rero narise abantu bamfasha nka team Peace Kayane. Mwashika nk'abangahe? Twari 8. Rero ajya amafoto mushaka mwarabonye office shot sinabikoze jenyine, narise abamfasha kwa sinari kubishobora kandi urabona ko ibintu byari bisa neza. Ni izihe categorie de personnes canke abakiriya mukunda kuronka b'abarundi baza kugisha makeup ngaho? Abagira ama mariage, ama dot, ama pré-dot, abafise ama anniversaire, bashaka kugira ama shooting photo, aba video queen bashuta ama video y'ama clip, aba diplômé. Alors uyu munsi umuntu akeneye kurondera ati reka nanje Peace agira ikintu akoze kuri visage yanje, yo gusanga hehe? Mafise numero de telefone muronderako? Ego. Premièrement, adresse, muri centre-ville, kuri ABC Building. ABC Building, il est kuri Avenue de l'Amitié. ABC Building, ni muri 2e étage, C74. Contact 1069 597 100. Turagushimiye cyane ko waduhaye kano kanya kawe. Twizeye ko nta nyuma tugaruka uzotwakira nk'uko watwakiriye. Cyane gose. Yes, aho mwese muze mutonde kwa Peace. Mbona ko kuri bikorinya. So, jewe ndabasezeye, tuzohura next time, next Friday. Check.